Saine ivyo bikoresho urabino. Reka cyo nda. Mugo urabona ko ryatara cyamuteye. Muga. Muga. Uyu mugwayi je ninjiye ari ngaha. Ego yaraho. Urakiza. Haramuzi. Muga. Uyu muntu ndamuzi. Uramuzi? Muga. Umviriza. Umva. Wenda bihebye turiyaho Urengera mbwire Alex ari hehe urambwira numbwire kuko byo gufitina byaheze rero siko nafitina takani ngaho kujye no kuri nakubwiye wowe nurumbwira ukuri gute kandi umumbeshyi ivyambere none wase kubimbwira Jenda kuba peti jena sifina. yakenera umbwiza ukuri buke tugena buke Alex ari hehe urako ko nakwaza buke ukaza nation ndagukereye kuko niwe cyanje mwijoro mbira rero Alex ari sawa kujye no kuri wavugisha ukuri je ndakurekura uguzanye byo gufitina ataje n'amaguru nateye mbira rero ari hehe reka ndakubwiye kandi mumure kwama vuga rero reka none ndagitsaza okay mbira rero ari mbira shanje siko ndafyina uvuze ngo iki kaka gukora kaza nga niko kamisha uvuze ndakubwira wa mukobwa ivyo fitina atari yazingena kumva ngo yarishwe ngo yaratakajwe Jenda gwayi hano wowe nyene uno musize kumubona wampunzanye uri kumva Mumu bazindukiye ngaho imvura iragwa kazindukira baza Nasa ofisi niza ndabisa none mugabo abandi ko bavyuka kare bakaja kurondera amahera nawe ubyizukira saa 5 saa 5 ni kera none uvuze saa 5 ugenda kurondera amahera sangahe ubona uzori inzu wowe ndavuze ndagwindara abo maze iminsi ile ngaha nari nzi iminsi 3 wenda ari waje gusaba indaro waje tubari kandi ngane mu muji nakubana n'umuntu guzura muri inzu wari umuntu w'umugabo usubwanwa je ndanda kuri inzu ni kuraba nawe ukazuracanga ukaca muri liste nimba atari uko ale
Uyo mezi nubona ko ari nkabi yaba imvura ijari yabo. Oya amezi aba mabi kuri wewe gusa. Kiyo rero urabona muri iyi minsi kwiri. Azi ko ndumufundi w'amatara. Niko kazi nahisemo. Reka bisa uburambi mu escrow narabihebye. Wasanze nkaguma no mu escrow. Gurisha ibintu bishaje byakoze byawukaze. Sawa. Genda uragira imene yakwaza zaragwa amahera. Ku munsi umuntu aragira imene mu 2000. Cyangwa genda ko umukonvoyera cyana bitatu ku munsi. Canke bitanu cyangwa bitandatu. Ubu rero wandavye mu maso usanga umengo noragira impene cyangwa. Uwe je ndi kuragira ubuzi no kuruvuga ko ufize kukunaniye. Zokora amatara none rega imvura nayo irabimfasha mu ko amatara acitse. Cyangwa inkubiga kubita ibintu gapararanganya ibintu. Banavye ngo kiyemo numva ko nayo mbandosigira. Sawa mu kwa gatatu no mu kwindwi no mu kumunani nta mvura ngo. Ntuzocubibona neza rero. None mbe inzu iri hangahe? Ni inoti yiyo. 40. Chende bazare no kugutanda kwa nk'ibihumbi 10 gusa. Amazi ahubwo ni brose. Jivyo nababwiye nivyo nyene nta bindi birenze. Bo waziye nga uducenga tubwira ibiki no kwe gutabitubwije ukuri akika. Naye babwize ukuri gute nanje ntawe narinzi numva bavuga amajambo bavuga ngo Alex sinamenya Alex bari bariko baravuga. Niyo mpamvu ntaduduriyeko. Kandi urazi n'igihenza nga muri ko muri rukano ujya muhungu nari nababwiye ati uwo muntu nubwo mumwirukanye mwari kubanza mukamwigako namwe muca munyirukana nabi nkavumengo sinzi mutora inkoni sinzi n'amabuye mwarayavutse. Wewe kwanza diretema cyangwa wewe ufite amakosa. Wewe none ufite amakosa none gute none wewe ni gute wabonye umuntu bari bamufashe bakora muhuragura ntihagire na kimukora. Ivyo bintu byo kumuhuragura bamufashe ntavyo nabonye. Wewe kwanza dayeri ushituma kwanza n'indevu zinyi. Wewe banza kwanza nakubwiye. Wewe haje nyine ubonye Alex yakora mukubita cyangwa ico yakora mugiye. Bari gufuma urondera n'undi muntu basuka mitabaza kugira urabe ungene mwokiye muri ico kibazo. None umva wacyurekirana uko nyine. Ako je sinakubwiye ko nabonye bamukubita. Nakubwiye ko nabonye abantu bariko baramuvuga. Bari ahantu. None uvu utacyanganyije. Wovuze ati warababonye. Amango nabo wamenye. Nabonye abariko baravuga izina giwe Alex kandi n'ahantu bari hari ahantu hikinze byagaragara yuko batariko bapanga umugambi mwiza. Gusa je ikibazo cyahabaye sinamenye Alex bariko baravuga wari. Nawe ngire ndaza ndabibabwire twumvikana uburyo dushobora kurondeza muca munyirukana nk'imbwa mumfata uko mwishakiye. Twabirukanye n'umuntu apana nyinga. Naro mwanyirukanye nabo urinze uvuga ngo tora inkoni mu kubita umuntu. Uko niko birukana umuntu neza. None uje ati bidaciye mu mategeko ndakwirukana nyine. Bidaciye mu mategeko sinadodoye nkugururi. Sawa. None basi wewe abo bantu barababonye amasura byagenze gute nk'umuco rero. Yamaze kukubwira uwe yabonyemo. None yabimbiza. Nagiye ndamubaza kugira tumenye nyine turondera. Wewe namubaza bukiye buki. Isura wararibonye wabonye mundi. Je muhungu nasanze muri ko muri rukano rya munsi. Je sura narayibonye we muri uwo munsi. Rero mwebwe muca muranyirukana mumfata nabi. Burya nico nashaka tuvugane. None we kwanza wewe none rega n'ubura cyane mu makosa nawe uri kurireguza ibintu bitabaho. Woja munsi waraje ngaha utubwira ibintu bidafashe. Ubu nambye ko waramubonye. Noko we gutabitubwiye. Nta bintu bidafashe navuze ko nta mwanya mwampaye cyubwa ngo utora inkoni mu nkubita. Namwe yatwagwaye ntitwagwaye umwanya uravuga ibidafashe ko we utavuze ibifisa kandi. None mwe kunene nababajije Alex ko ari hari. Mumpe tuvugane mwarigeze mumbwira ko yabutse. None waza kutubaza Alex kandi uzi yari numva ko watubwiye ko sinari nzi yari hagiye mwambwira ati Alex ntawo hari yarabuze nari kucamenya uburyo mperaho mu kubabwira yuko numvise abantu bariko baramuvuga mwe mwarahoze ntimwambwira n'ikintu na kimwe ntimwambwira ati Alex yarabuze nubwo uri kora murondera ngana nari gucamera mu kubabwira yuko uwo numvise ari uwo ngaha. None wewe warabonye umuntu bariko baramwica hama ni wagenda mu gipolisi usigura ati bimeze uko ako kuvagana na menda kugira ko je ntigeze mbona bariko bica umuntu ahubwo na urimwe na uri mu kiziba nabikubwiye ko ntabonye bica umuntu nakubwiye ko numvise abantu bariko baravuga izina Alex maze kuza ngaha kubaza Alex numve ko ari bo bariko baravuga ntimwigeze mumbwira yuko Alex yabuze
iyo mumbwira ko Alex yabuze nari kumenya neza aho mpera kubabwira ico numvise tukabona uburyo tumurondera mwe mwaranyirukanye cyanibaza yuko mwamunyegeje kuko nimigeze mumbwira ko yabuze. Okay, ubu rero reka tureke amajambo ko ivyarenganye byanse ko tubikiza. Ubu rero iyi case digasho dismiss case giri he tumurondere gute rero ubona ni wa mwanzuro ubona twofata byo tumurondere nukurondera Mike kuko ijya sura narayibonye muri abo bantu bariko baravuga Alex ujya mwirukana ujya muhungu nasanze muri ko mwirukana ngaha ni wowe kurondera kugira ngo tumenye iyo Alex ari. Okay, cyo cyaheze wowe ushaka wigiye ndazonda mubaza Mike we aho byaheze. Musore ni sawa wiyumva gute n'amahoro ni buke kurumva yuko hari changement mu mubiri hama kujya akugwatije yavuze yuko yagutoye bagukoreye nabi atazi aho uba nawe nyine atakuzi atazi yuva mutazinanye mwoba mubahe muvahe Allo? Ego, niwe bambwite gukora amatara? Okay, injira muri chambre seconde. Sawa. Joshua nagira ndagusaba ikigongwe ibyo nakoze ndabona umengo nazanye umwaka muri runo rugo rwanyu Alex yarabuze ntuzamaye irengero ryiwe byo rero kugira urugo rwanyu rubeho mu munezero je nagira negere nagira ngende aho nja hose mugabo shaka kuva ngaha. Cyambere kwanza wewe urazi yuko hari ibintu byinshi ndiko ndakwiga sibyo cyakabiri kandi urazi wewe kuva aho wagiye musanze byose bitunganye je narajya nka kane ku munsi mbere kuva aho waziye Tambe kubona banyiyakana ngo je ngo nibiki bakanye sibyo uri kuranyo basigara banyima ninjye za sesta ngo ndajya mwito bwa kabiri ati umuhungu bidadagiza ngo hani wawe bose bitewe nande nawe araza abazanye urusaku ngaha go Alex go sinzi ngo batamake bagenda batanatumbiye niyo biko biraje yego nimwege turavuga Ego nitwebwe. mutamari bambwiye yuko hari itara ribangamira ngo abagwayi rifise umuco mwinshi Ego. nibaza ko yoba ari sawati ndambwiye yuko noza nkaramparasa nkashiramo ayandi marampuro kugira ngo dushiremo akarani wati guco None ko waje ibikoresho wazanye biri he? so ibikoresho yose nanje ndabizanye kuko ndabona nashaka kuraba amatara bashizemo koko kwa yambwiye ari byo kurabona bagiye abantu b'abashefu ntibaba babizi nashatse banze nze ndabe uko bimeze kuko yambwiye ko no muri toilette muri douche hariho Okay. itara hameze neza Nyene ndasaba kurihindura. umuntu rero yabikoze ndaboneka ko yari yarize ibintu bijyanye n'imekanisme Bariba. kuko yabashiremo amatara agera icyatanu Abafundi b'ubu bariba. kandi byasaba ngahashiremo ya matara ya 5000 amwe atanakosoma Okay, nakibaje. Hama ni iri ifite umuco mwinshi irajana abagwayi umuco. muga byose nagerageje guteranya nabize ku murongo bikuru weje n'umuntu akoresha ubwenge cyane nubwo nje twicaranye ngaha ntawe no kubwira ibintu byinshi cyane tazi
Jojo turacyumva. Uracumva neza. Jojo, je nakubwiye. Indira kwanza meze. Wewe nufise urusha bwo kuvugana nawe. Wazazanye urusaku wo bikini biki. Byo byose rero narakoranije nabiteranye ndabishira hano hamwe. Ndabigira please bikuru. Cyo bita please mu Gifaransa. Byose ndabigize ikintu kimwe cyanora yuko la source ya vyose niko biva kuri wewe. Kuko je naragenda bitohoza neza ubona yuko je mukobwa yaje nga kubera wewe, uriya muhungu yaje nga kubera wewe, byose bya Alex byaje kubera wewe. Ndakubeshye. Vuga rero niba ndakubeshye. Vuga ibyo wagira uvuge kuko utavuze cyafata ingingo. Joshua je nakubwiye ko nshaka kuva muri runo rugo. Wavuze ko ushaka kuva ngaha. Bakubeshye bindegira bo. Ubuze ndagutera inkuru. Wa mukobwa. Ushaka kuva ngaha. Twabuze umuntu. Yego ndakise. Wewe ndagutera inkuru. Wewe aha. Kuva ngaha negative nibikunda. Narisho bita negative. Isigura nigikunda. Kuva ngani gikunda. Alex tutaramubona ngaha. Wozoguma ngaha aberuzanye n'amanyama. Doshe ndakugana mu cyumba. Doshe imbwa yo mu cyumba hariya. Kuko umuzana amakosa menshi ngaha yatagira igitigiri. Aho rero wabonye ngo Alex mwanize werekana yace nigiye. Wazi ngo cyenda kwemerera. Wazi ngo cyenda kwemerera. Siko mbwira wewe. Wazi ngo cyenda kwemerera rero. Joshua ndibaza icyanzanye ngaha sukuguma umunsi unaguze umutwe. Naje kukubwira icyanzanye ngaha. Okay, wambwire cyakuzanye ngaha. Kandi uzawiga kubaho umuntu. Nubaha ibiki. We nakubwiye ati wambika. Sinaje ngaha kubwi wawe naje kubwa Alex. Venda bizi. Muga Alex ushugirane ushura ni. Ntuzubona rero umuntu yihoreye yihuramiye ushaka umuja hejuru. Nakubwiye icyanzanye se wa. Ego sawa nasho urihoreye ndabizi navyumvise. Wele wamaze kumbisha cyakuzanye. Nje nashumvise nagitaho. Rero ngira yinyishu naguhaye. Nakubwiye ati negative. Uvanga ni gikunda. Abo genda urangira inuze. Genda uranekera gaciri mu banyisura. Nawe byo kuvanga asha ukure mu mutwe. Uco ni mwinshi. Akagoko ndabona n'agasawati. Sivyo kuba ihoho ni nkihonyabwoko kuko umuntu yabigize. Yarabagiriye nabi kabisa. Yagenda uzanye ivyo bikoresho urabino. Reka cyenda. Muga urabona ko ryatara cyamuteye. Muga. Muga. Uyu mugwayi je ninjiye ari ngaha. Ego yaraho. Uragira. Haraho umuzi. Muga. Uyu muntu ndamuzi. Uramuzi? Umuzi. Muga. Umviriza. Umva. Mana yanje. Uyu muntu haraho umuzi. Canke uba waramwibagiye bivanye na accident uba warakoze. Ubaye iki? Niki? Namubonye. Ubonye nde? Namubonye. Wabonye nde? Tuza kwanza umbwire wabonye nde? Uwo ntumye ntawuzi. Inde none mbwira wa muhungu wamubonye? Wabonye wa muhungu? Oyaha. Ewe nta mwuka mfise shaka kumunakariza umwana. Tuza kwanza umbwire ubonye nde umubonye? Namubonye. Wa muhungu nyene. Wamubonye he? Tugende ndakwereke. Nani mpamvu uri kuriruka gutyo wamubonye he none mbwira aho umubonye? Tugende ndakwereke. Umubonye he mbwira kwanza je sindikunda gutaha umubonye he no? Ewe umviriza. Nta mwuka mfise wo kumenda gusigura aho namubonye. Tugende ndakwereke. None wewe urakangagurika ntumbwira aho wamubonye namubonye wamubonye cyangwa nta wabonye wo basi. None ifoto wanyeretse ushatse uvuga ko amaso yanje dakora. Namubonye neza barasa. Sawa wamubonye he?
ikibazo nuko hari ahantu namubonye cyangwa ikibazo nuko nogena nkamukwereka nyamba ari cyo wishakira ntawe wabonye ibyo Jesse ndiko ndavyumva kuko we wamubonye wari kumbwira ati namubonye wari kurankinisha rero sinari ko ndagukinisha mbwira aho wamubonye tugende namukwereke tugende